Mwakumbiza ako kantu? Mwakumbize? Iyo winjiye ibwina Imana irizi cyakurijije. Urazi impamvu? Yewe mwayumvise iyo Mana. Iyo winjiye ibwina Imana irizi cyakurijije. Indwara yandishije. Iyo ngeze mu bitaro ndasengera abantu nkamenya ngo ingwa rirahunga. Nibuyirise kubera yarandijije. Ndabivuga ntubizi naragwaye je wombaza. Iyo senge kumugwaye navuga ari bukire mu izina rya Yesu. Yamana nabonye ni umunsi iracakora nabugingo n'ubu ngo naje ndakora mwambara wa mutamana abazi Imana yabo batura byiza. Yeremiya amaze gushika ku musozi, Eliya amaze gushika ku musozi, yasenze isengesho rimwe. Yaravuze ngo Mana reka bamenye kuri Imana, ngo naje ndi umukozi wawe. Niwisiga urinjira Mose ataragera ibwina yarababajwe n'amazi. Abise imyaka 3 Satani aramukiniraho bashaka kumwica. Umwami atanga itegeko, mama we aramufata amushyira muri kagaseke, aramutwara amushyira mu mazi. Ndashaka wiyumvire kandi babo yari mu gicuku, yari mu gitondo cya kare. Shaka wiyumvire yambeho yo mu mazi. Umwana w'imyaka 3 ushaka utabyumva ko utarabigeraho. Iyumvire imbeho yo mu mazi. Navuga ngo winjiye ibwino girike Imana irizi cyakurijije. Nimba ari ubukene bwakurijije ni winjira ibwino ugiye kubona Imana iguhezagira. Amusigara uhezagira abandi, uhezagira abandi. Nuzoyagumana kuko saa yawe uzomenya uwayaguhaye. Mose yibuka amazi yamurijije. Imana imusanze iramubwira ufisiki ntacyo yarafise wigisaka kiraka. Imana yamubwira ngo uhagaze ahera hahera, ariko aramubaza ufisiki, arabaga ufise inkoni. Imana izokoresha icyo ufise. Nimba hari umuntu uvuga Imana reka senga Imana ngo akakanona avuga ibibi reka gahindukira akavuga Yesu. Aho uciye hose amenye Yesu. Uwo munsi nawe ndamubwira Yesu. Uko niko Imana igukoresha. Yagusanze utamba mu miziki. Iyo hagaze guhimbaza Imana utamba igisirimba kandi igizimbagira kiza umugozi w'Imana yabivuze. Nibuka naribye indirimbo yitwa ayihe imbaraga. Muze murasubira imbaraga. Ayihe imbaraga. Ayihe imbaraga. Imbaraga z'Imana. Imbaraga zikiza. Zikiza abagwaye. Zibohora ababoshe. Jewe ndazizi imbaraga. Ayihe imbaraga. Yabiri muzo baririmbira. Naririmba indirimbo makamba abantu bagakira ingwara ariko ndabasengera. Ayiwe imbaraga z'Imana we imbaraga. Tekete. Imbaraga iyo zivuze ziramanuka. Niyo mpamvu usengera abaririmbyi uhagaze hano umenye agaciro kawe, umenye identite yawe. Imana yasanze Sarayi yitwa Sarayi, iramubwira Sarayi kuko ngutoranije ntukitwa Sarayi ugiye kwitwa Sara. Isanga uwitwa Abrahamu aramubwira ntukitwa Abrahamu ugiye kwitwa Aburahamu, sekuruza w'amahanga. Warahinduwe uri umuririmbyi ariko ashaka gukomeza kwitwa ya mazina. Warahinduwe wamenye guhagarara hano kuvugira Imana. Reka uyivugire, hindukira. Vuga kugenza ngo hindukira. Hindukira kuko wahamagawe kube uri special. Uri special nawe Musa. Niba guhamagaye wowe uri special. Aroni yahamagawe ukwiwe. Mose yahamagawe ukwiwe. Ashuri yahamagawe ukwiwe. Ariko Mose yarafise umurimo wiwe. Mose yarafukama, Aroni agafata ukuboko, Ashuri agafata ukuboko. Yoshua ari ku rugamba. Umuntu wese afise umurimo rekata. Umuntu wese
ufise umurimo uri hano ntushushe intebe gira icyo ukoze mu bwami bw'Imana. Ntushakaryo uri mu rubanza ari mariage cyangwa dote ntushakaryo gira ubwira Yesu Kristo wamenye ntushaka kumubwirira kumubwira intahe ishaka kumusigaramo agashaka kumenya iyo Mana wamenye agashaka kumenya iyo Mana wakoreye cyangwa yakoze ibyo bitangaza cyangwa kubaza umupastere ninde ukamwaka nimero ugutaba kwe ukaba kurinjiye mu rugo. Jewe nkira n'umugore bakorana na mama yamubye umuzanye umwana wa yoki umviriza bene da umuzanye none ibyabaye gayemu nimbukekeranya nari nk'ifise imyaka miki ariko uyu myaka mfise none n'ibyabaye gayemu kubera umuntu yatumiye. Nimutari bwatumire uvuge ngo pasiteri yambwiye ngende ntumire. Ikibazo niko agiye kuba hato ariko kirite zibiri zigiye gutangura pastor unyemereze itangure kuko hagiye kwaguka Imana igiye kuroba abantu benshi. Hari amafi akiri mu kiyaga twawe nabwo turoba mu bwato turoba mu kiyaga aho hanze hari amafi akeneye kurobwa akeneye kumanima kiyaga gitukura. Umviriza nakubwire Bibiliya irambwira neza ngo araba imbere hari kiyaga gitukura arabye inyuma abona abasoda ba Farawo arabye iruhande abona imisozi. Reka nkubwire kuko yatoye amazi ndashaka ubyumve kuko yatoye amazi ndakubwira wice mu ijambo ry'icire uri bage uri vuga ngo ni kubera iki ijambo ryose soma muri Bibiliya ndabaza kubera iki yibutsa amazi yamubabaje arabanga aya mazi yambabaje ntararonka ubushobozi ariko amenya ngo yamaze guhindurwa abize ubushobozi kandi yari afise inkoni Imana yamuhaye. Imana yarabanga ngo yite hasi arayita hasi induka inzoka arabanga ngo yitore maze yihinduka inkoni kandi arabanga ngo ibitangaza yakoze imbere ya Farawo yanzoka yikamira yanzoka yabakamenye arabanga ngo nayo mazi agiye kubona ishano bwira ngo icyambabaje kigiye kubona ishano kuko wahisemo guhindukira icyakubabaje Imana igiye kukibabaza. Beye mu mushako nitira kugira mwumve ko ndiko ndahanura anatanguye icyakubabaje n'icyo Imana ije kubabaza. Icyakubabaje n'icyo Imana ije kuriza icyakurijije n'icyo Imana ije kuriza. Iyo Dawidi yakurijije nawe ugiye kuronka amavuta ugiye kuyiriza izo ndwara zakurijije nawe ugiye kubona amavuta ugiye kuziriza ubwo bukene bwakurijije nawe ugiye kubona amavuta ugiye kuburiza kubura akazi byakurijije nawe ugiye kuronka promotion ugura akazi kawe utanga akazi niwabyakira bigushika mu izina ya Yesu. Icyakubabaje Imana ije kukibabaza. Ndaguhanurira natitira kuko ndabyumva icyakubabaje wowe uri handi icyakubabaje Imana niwabyemera uricara mu bwiza bw'Imana niwabyakira biragushikiraho. Ushobora kuvuga ngo nta mahera mfise ariko niba ariyo kazi wabuze Imana igiye gucinda inzira ugiye kugira kawe nawe utuyobore. Iyo ugiye kugira kawe ugira iki uyobore bakwimye kenshi waranditse na response baguha warasabye Imana nkuko abandi basaba guhamagagwa ariko Imana ni kubizi ugiye kuba ugiye kuyobora ibyawe nawe utanga ako kazi. Reka nkubwire icarijije Mose aribuka arabye Farawo yari kurungika ya nkoni babasoda bagapfa cyangwa arabye imisozi yari kurungika ya nkoni ya misozi gahinduka ibiyaya ariko araba amazi yibuka icamurijije
ibuka icyamurijije. Araba uyu munsi ngiye kuriza icandijije. Mwata witandukaniro. Icyo kikuriza nuko hari aho utarashika. Nakubwiye ngo si uyo mubwiye hindukira suko utarukijijwe oya. Warakijijwe. Ariko hari aho farakubwira ngo kenda ntushike kure. Satani avuga ngo kenda ukizwe ariko ntushike kure. Ukagenda amasengesho abandi bagasenga nawe ugasinzira. Cyangwa utasinzira ukumva ugiye kurangiza. Bavuga ngo indwi yose nawe ukaza iminsi 3 ya nyuma. Araho utarashika. Genda ariko ntushike kure. Uko niko Satani akina abantu. Genda ariko ntushike kure. Harabo twajanye muri Amerika. Ariko si bose basigaye bahagaze. Kubera iki? Yarabwiye ngo genda ariko ntushike kure. Genda ntushike kure, birababaje. Vuga ngo harandi hantu ushaka gushika. Harahandi hantu ushaka kwinjira. Harahandi hantu ushaka kubona Imana. Harindi dimension. Harindi level. Hariyo bita plenitude. Imana izoze guhishurira amabanga. Ibintu bitarabuka bimenya kuko yagukunze. Kuko yagukunze. Mose yarijije kuko ntiyari bwakomere. Mose ntiyari bwaronka isezerano. Mose ntiyari bwaronka ubwo bubasha n'ubushobozi. Ariko kwitahura uwari we. Icyo cyatuma Mose agara imbere ya Farawo atamutinya. Akamubwira ngo ndaje gutora ubwoko bwaje. Bakora amaji nawe agakora irenze. Imana yacu nikora amaji, Imana yacu irarema. Ani wakumvise? Abapfumu bakora amaji, ariko Imana yacu irarema. Niwagwara ukaja ku mupfumu, azogushiramo ibindi bikomeye byiwa controller, ariko iyo ngwara yawe nizoba yaragiye. Izo biri muri wewe, ariko chaki diamond kiwazogushiramo. Kijya nitazokontrol kuvumengo ngumeze neza. Ariko uko si ko Imana yacu ikora. Imana yacu irakiza ugakira neza. Ugatonda kwa mugabo akakubwira simbona umutsi ucugaye. Nimwabyumvise neza bakakuraho ngo simbona umutsi ucugaye. Mbega yemwe nuko bari barihenze cyangwa nuko Imana yari yaremye bishasha. Uko niko Imana ikora. Hindukira. Hindukira. Hindukira wawe uri kurumvira ijwi uyu munsi. Hindukira, hari impamvu Imana yandungitse hano muri repentance. Nikibona imitima y'abantu bari ngaha bagiye gufata amahanga. Nikibona imitima iri ngaha izahana iri kiraja izaho bariko barakenda. Hindukira wuzure wese. Uhindukira uhagare nka Mose, uteye nka Yoshua, uyishurirwe nka Aroni na Ashuri. Hey, uzoba unstoppable. Na uzoguhagarika kubera iki? Hari kiri muri wewe Imana ishaka kujenga jenga. Ibanze kubake neza. Niyamara kukubaka neza, ivuga ngo uyu mwana arakwije amakondisiyo, reka ugende na ufasha abandi. Genda na ufasha abandi. Amaze kuzu, aravuga ngo jewe Mose nimenye, ngiye kuriza icandijije. Ashika imbere y'ayo mazi. Aravuga ngo inkoni nayikoresheje imbere ya Farawo bitangaza birakoreka. N'uyu munsi biracyakoreka. Naguhitiyemo ibintu bitatu. Yori kurungika inkoni, ingabo za Farawo zose zigahona. Yori guhindukiza inkoni ku misozi, imisozi igahinduka ibiyaya. Kuko ubushobozi yakoresheje kuri kijya kiyaga yori kubukoresha kandi no ku misozi, ariko yahisemo neza abantu bazi Imana yabo. Je maze gukira pasiteri narase naba mu amavuta yo gusengera abagwayi kuko ndazi icandijije naje. Icyakubabaje n'Imana ije kubabaza. Wa urazi nyene icyakubabaje. Wakubaza muri babiri wamubwira icyako nikirimo kirakubabaza. Kirari ariko ejo nabwiye pastor siniko nabivuge ngaho. Wabuze inyoni kugwa ku mutwe wawe oya izozigweho, ariko uzobuza inyoni kubaga icari ku mutwe wawe. Nevuze kwiradi.
impamvu urazi icyo bisigura. Inyoni nubwo waba uri kuratambuka gashobora kuva hariya kagaza kirwa gakubita ku mutwe paka, ariko uwera wewe uzobuza iki? Uzobuza iyo nyoni kubaka icyari, ikomeze ibe muri wewe, igutwenge, isigare ibyare, itamagi, irondo. Ikibazo ntushaka kukibuza. Uzokumva amaguru pastor abivuze, bakuroga muri ngahanye, bakurogera ngaha mu Buyenzi, kandi ngaha ni hafi. Sinzi ko mwavyumvise, je hajya navyumvise cyane. Bisigura ngo genda aho batabarirwa. Genda uraza aho umuturi, uraza aho umuturi. Dawidi amaze kwitara ngo ibyago n'ivyantera canke amaganya canke inkota zozahe mu ngoro yawe. Ni ya nyoni izozigwa ku kaguru, wumva umusonga ari kuzahatabarirwa, uyibuze kubaka icari kwawe, uyibuze kuba mu bitaro, uyibuze kuvuga ko mugenda guto, uyibuze kuko wamenye Imana, kwari Imana ihindura ibintu. Haleluya, haleluya. Turacari kumwe ga yemwe, muriko murafashwa, muriko murafashwa. Ndacafise iminota 15 ndayikoresha neza. Muri ya minota 15 turugiye kubona Imana, ugiye gusenga Imana, ugiye kumva Imana, ube mu Mana ndakene guhindukira, ndakenaje nakira ayo mavuta. Mbega murazi yebe kuri munsi y'uburongozi bw'amavuta nawo momo. Umunyabera ngo show me Elijah, I will show you, I will tell you who Elisha. Nyereka Eliya zokubwira Elisha wariwe. Ninabona umukozi w'Imana amavuta yiwe, ejo nina gusanga ukoreshwa, zomenya amavuta aho yavuye. Kubera uri munsi y'amavuta, uri munsi y'amavuta. Nagucike, nagucike, nagucike. Igikuru cya mbere ni kwitahura, cya kabiri umenye icyakurijije. Naho nagenda mu maklabu, nagenda Friday, aho rero niko nagenda Imana yankijije, ndibagiye Imana yankijije. Niko nabwira hindukira, ho narahindukiye. Umviriza pastor, Imana yankijije, baransengeye, ntangiye gukura sinakura. Muteyi wanje ngena nga yaranciye ko sigana muri ako ari mukuru wanje, na santimetero imwe sinakura. Ndabutama neza, ndabutama. Abazimu baragatsindwa mu izina rya Yesu. Icandishije nzokiriza, n'amabona zibabarira mu izina rya Yesu. Hari icyo Imana yanguyemo, hari icyo Imana yagishije, icyo nyene niyo mazi yongeze imbere yazo sintinya. Icambabaje naje zakibabaza. Umurozi yaraje tigokora ngo nkoresha ikorane muri Uganda. Umurozi araza agarara inyuma y'inyangaje, Imana iranyugura amaso ndamubona n'abafata. Ari cambijije ndasoha umwanya nimubyo. Ibanga n'Imana ikumenya ukitahura ugahindukira. Iko ndiva yanga mwumva ngo bagiye nganaje nkagenda muri club sinzi ni Imana ishaka kunkoresha nanjye niko ndayihunga. Umviriza Satani kanameze pastor, n'umunsi umwe nagenda mbaga suti keza mvuye muri mariage, ndagenda ninjira hariya muri Havana, ndagenda naje ngo muri fete. Umuzungu Havana arambona, abona ikoti ryanje nene narungikiwe na tantine wanje aba muri Amerika. Ararikunda cyane, arambira ngo umugabo wambaye neza hano ni wewe. Ngo kuva uyu munsi, umvirize Satani, kuva uyu munsi ndaguhaye carte ya VIP, uzora winjiza abantu 5 ku munsi. Urumva Satani? Singora muri iyo carte bayiha abantu bakora muri ONG cyangwa abantu bakomakomeye bafise amafaranga n'amafaranga. Je n'amafaranga naribize nari umunyeshuri. Ariko agakoti kanje Satani akambika, agashiraho uruhumye kugira wa mugabo ame yakarita. Imana iri kiramamagara ndayibagire. Hagera ahantu twicaye ahantu, bazamora abahungu bataka kunyegera, amasara ageze kugira nje kubinjiza. Bitwasangi je ndicariye gusa bakaza kwegera ngo twicare ngo ndabasoma. Gira Satani urabesha mu izina rya Yesu. Nitahuyondiwe nibuhindukire nze ndondera Imana yamamagaye. Ariko nzokunda umuvyeyi wanje ariko karagwa sengera gusa.
kuko yarazi icyo Imana yakoze. Asenge natangaza n'abagenzi banje turatashe tuje kujya gatoki ka mama yakunda abantu bose. Tugasanga umumama nawe ari karasenga resha tara ari karadusenge. Ariko uyu munsi yambonye ngo Imana yarishiye amasengesho. Imana yarishiye amasengesho. Hindukira ukorera Imana mukuri. Hindukira. Imana iransangaho nyene. Umunsi umwe ngenda kwiraba mu kiyo, hari haje abavuga butumwa. Ngiye kuraba ku kiyo mbona face yanjye isa nk'igikoko. Kandi no nkiraba gucya nkaba haraba gucya nkabona ngo ndigiko, kumbe n'umunsi wanje guhindukira. Navuye ngaho niruka mbwira mama ngenda amafaranga yanje ndamagazi y'amafana meza agira abakozi b'Imana, kandi uwo yari umunsi wa mbeje, kandi yari forever gushika uyu munsi, kandi forever. Mama randa baravuga umwana wanje yahindukiye, bwira umugenza ngo hindukira. Ni wahindukira bazomenya ko wahindukiye. Nukeneye kwivuga bazomenya warahindukiye. Uyu munsi aba pastor wanyu abamuzi barazi yarahindukiye. Ngo naje ndashaka bambara ko nahindukiye. Amba bamenye ngo narahindukiye. Aho nkora bamenye ngo narahindukiye. Ibyo nkora mu murimo w'Imana bamenye narahindukiye. Hallelujah. 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 Nange gukorera Imana muri cyo gihugu hari ukungene bashobora kuguhemba, ukavuga ubutumwa bakaguhemba. Nabikoze babikoze rimwe, ijya kabiri banza na envelope Imana namba ntuyifate. Kubera iki? Satani yaciye agenda, si bibi. Satani yaciye agenda arabikorerako. Amaze kubikorerako ku buryo n'uwakubita igitari yasaba amafaranga, n'uwavuza keyboard yasaba amafaranga. Waje ukorera Imana ntiyazobora umukristo kureba. Abongo uyu muntu akorera Imana aza guha amasezerano cyangwa gucira inzira. Uko niko nabonye Imana intwara mu mahanga. Nakoreye Imana naraba ibintu bampemba. Nakoreye Imana nabo ntibazomemba. Ariko umunsi umwe ubona agenda ntwara ku icorero n'iyindi, ubona agenze tugenda dusengera abantu, genda makamba avuga ubutumwa, genda ngo zivuga ubutumwa, genda mu kirundo avuga ubutumwa. Natinya icyo bamaye nkakijya, abanyetse nkaryama. Umunsi bari arigira para kugira uzoshika hose uzomenye kwicubahiro. Abasoda je sinabaye musoda. Umusoda arazi kugira kurunge ku rugamba ateza kugutegura, siko bimeze. Kandi ari kintu bibagira, iyo umenye ngo umwasi wawe afise ibigwanisho binini, nawe uzana binini kumurusha kugira uze kumusira, siko bimeze. None abakizi ubu udashaka kwambara ibigwanisho byamwe mu yera kugira ukubite ibyo bigatanya bya Satani. Ambara, hindukira, komezwa. Hindukira, atura, vuga. Vugisha akanwa kawe ngo ukomeye. Yeho atura. Muracankunda. Ndabakunda cyane. Muracankunda. Abankunda muzuzi ikiganza cy'Imana. Imana iri hano kugira gukoreho uyu munsi. Imana iri hano kugira gutahuka. Ikuduze mu indi level utari bwageremo. Niba kubona bazomenya ngo haraho wabikuye. Wari muri tanse. Imana iramanuka, irakuzuza ubwiza, irakwambika, usigara utambuka wemye. Uvuga ngo naratoranijwe, nduwamakawe. Yesu ari jewe kandi arakomeye kurusha ikibazo kiri imbere yanje. Imana iranka bakabonye. Ngo ndabona bamumenye ijisho siko baca umugani. No mu Mana nuko. Ugasanga umuntu ariko arakorera Imana, ashaka gukorera Imana neza. Ariko baba yaserutse bamubone kandi atari garakorera Imana bizi. Abo ni bakabonye. Kabonye. Ariko mwebwe ngo ariko jeho zokorera Imana n'umuryango wanje wose. Je n'ab'ijuru yanje tuzokorera Imana. Ketere bondia. Lebleke telebosha telebo.
Hey, hey, hey. Ngo jewe nawe inzu yanje tuzokorera Imana. Je nawe inzu yanje tuzokorera Imana. Niwo ntsinzi, niwo ntsinzi, niyo ntsinzi. Umwami ngo abatuma ngo nimuhindukire. Yari yamaze kubona ko bariko baratakara. Imana isanga Eliya, isanga na Ezekiya, isanga na Yesaya. Mama message Imana yahaye abo bagabo yabwiye bahindukire. Ituma Yesaya yamugege nubwira ubwoko bwanje bibuka Imana y'abasogokuru bayihindukirire. Yabwira abazi Imana, yabwira abapagani, yabwira abazi Imana kuko bari baravuke mu miryango y'abazi Imana. Kuko iyo bataravuke mu miryango y'abazi Imana yo kubabwira ngo bibuke Imana y'abasogokuru. Reka duhindukirire. Mu kiyaga haracara amafi. Haracara amafi. Haracara bariko baraboroga. Haracara bashaka gutabagwa. Abadayimoni bariko barakina ku munsi ku munsi. Kandi mw'ishengero ry'Imana n'abakozi b'Imana. Ariko bazobabona gute mwe mutababwiye? Ngo mbega bazokumva gute batabariwe? Yo, bwira ngo haruwo ntabariye. Vuga ngo haruwo ntababariye. Haruwo butarabwira ku kazi kawe. Harabo utarabwira mu bana. Ye baba we, muracankunda. Muracankunda. Urazi gituma mubwira mushatse nkunda. Kuko ndiko ndaguha ububasha bwari muri Mose. Twabihare ubuntu tubitangira ubundi. Utabyemera je ndavyibamo. Ninavya kwatura bizogushikaho. Harababitwaturiye umunsi tigo tubigenderaho. Naje ninabikwatura nawe biragushikaho. Babimpereye ubuntu nanje ndabitangira ubundi. Ni wavyemera kandi biragushikaho. Apane ejo uyu munsi nyene. Uyu munsi nyene. Nari Buganda umugore bajana na Ndaruse David. Arande baranda baramwira mukozi w'Imana ngiye kuvugira ijambo. Ngo ngiye guhamagara abantu bose nzi. Ndabonye David ndaruhusa imbere yanje. Kubera iki yamenye wasengeye. Yamenye wasize. Yamenye wanyatuyeho ijambo. Umukozi w'Imana ari hano yahamagawe n'Imana kugira agurekurire ku ijambo rito idorito riragenda rikagwira rigwizwa n'iki rigwizwa n'amavi yawe. Wararirekura nawe ukaribagarira. None uteye utabagaye umurimo uramera neza. No mu Mana nuko ndazira ijambo hari ahantu rigiye kugushitsa. Ndazira ijambo hari ahantu rigiye kugushitsa. Biragahera kudodora nitwugururirwe. Biragahera guhamagara ntiwitabwe. Biragahera gutonda warize ntiwuhamagagwe. Biragahera kurima ntiwimbure. Biragahera gutwara inda ntuvyare. Biragahera mu izina rya Yesu. Hakeneye ba Yoshua, hakeneye ba Mose. Ketele bondi ya sante nebo. Mana ndagushima. Imana yasanze Mose iramubwira ngo mugize akamana gato. Ibaze iramusangira ngo igwa imuha ububasha bw'Imana mu mwanya muto. Urashobora kubwakira ugeze imbere y'ikibazo ukaba mu Mana buntiza. Ugaba Mana buntiza no kushingira inaye womenya ngo Imana yari yabugutishije. No kubwira ikintu Imana yakoze wowe nyene ntobivuga. Ari kugera ahantu ukavuga ngo hasi shobora kuhita jenyene. Mana singenda tutajanye. Mana singora kuri uyu muntu utari kumwe naje. Vuga ngo uyu munsi
amavuta ya Mose ndayinjiyemo. Uyu munsi amavuta ya Mose yo kuriza ibyandijije ndayinjiyemo. Wowe byakiriye urabishitse mu izina rya Yesu. Abanyi bagiye kubibona. Na wa murozi yakuroga agiye kubimenya. Agiye kubimenya. Agiye kubimenya. Agiye kubimenya. Vuga agiye kubimenya. Agiye kubimenya. Mama Chanel yaba hano Mutanganoro. Amamagana musenge. Muri prayer night. Ngitangura gusenga. Imana inyereka ibintu. Ndabwira umugenzi wawe sisenga ataze tubiturire. Aratinya kuko yari yararoze umugabo wiwe. Agiye kubizana mbona ifoto y'umugabo. Mbona mu maso yuko gofoto yagacumise mu inshinge zibiri. Kugira umugabo ntazobona abandi bagore, murabyumva neza. Ariko barababesha. Agiye kukubwira Imana iko baba amavuta ya Mose ndayinjiye mu uyu munsi. Ibyandishe bijye kurira. Ibyakurisha bijye kurira. Ibyakurisha bijye kurira. Ibyakurisha bijye kurira. Ndabwira umumama n'abango ubiriza ibi nijya bigukorera. Araba ngo nibinyene. N'abatubiture ngo yambwiye ngo ninabivuga ngo nzoca mfa. Name hoho wabivuze none urapfa. Name wabivuze kandi wabizanye none urapfa. Ariko byaciye kure kugira bizana. Mukuru we niwe yategeze kubimushiramo neza duca muri mukuru ari ndabizana. Ico ngiye kukubwira niki? Ko arabituriye umwana yaragwaye amaguru ntiyagenda dutaha uwo munsi yiruka. Ariko Shetani arabeshubiriza. Mu gitondo twajeje veye turataha ndaryama nk'abandi. Saa yine za numva telefone ya wa mugore arambwira atetemeka atinya avuga ngo hehe gwa muntu yampamagaye ndabarinde ngo wa mupfumu yakubwiye iki? Yambwiye ngo nabahe bapfumu narengiyemo mu ijoro ngo kuko ngo yararakubitwa ijoro ryose. Bamwe cyakurishije Imana igiye kukiriza. Nije mu mavuta ya Mose. Bamwe nije mu mavuta ya Mose. Icyandijije Imana ikiriza. Icyandijije Imana ikiriza. Nta mupfumu ntinya kwisi. Nta mupfumu ntinya kwisi. Zico ndico zaho yankuye. Zico yamamagariye. Kubera ngo ndizico kiriko kiriza abana b'Imana. Namubwiye ijambo rimwe nari mbyutsa mbyuye mu bitiro twasenze Imana irishura. Hari abantu bagorana ariko mu buryo bw'umwuka. Wowe uramamagara wabaye igitangaza umuvumo yakubwiye ngo yararakubitwa uracatinya. Namubwiye ijambo rimwe sinzokwibagirwa. Sinabwagaye n'umuhanga. Namubwiye nasumubwire ngo nusubira kumamagara. Umukozi w'Imana arambye ngo nusubira kumamagara ucupfa. Ndababwira ishukuri ntiyasubiye kumuhamagara. Baratinya kuko barabizi. Iyo bakubitwa mwe ntimubizi. Iyo ukubiti daimoni mwe ntimubizi. Barakubitwa. Bagasiga barabaza ngo nuya mupfumu wagiye yo. Mupfumu ni Kristo wacu. Twambaye DNA ya Kristo. Mu maraso ni Kristo. Mu byubiro ni Kristo. Mu ntambuko ni Kristo. Mu kuvuga ni Kristo. Uvuga ngo unesha, uvuga ngo unanigwa, uvuga ngo watsinze, uvuga ngo waneshejwe, uvuga ngo uri karagenda, ari karashabuka, atari gasubira inyuma, uvuga ngo uri karaduga, atari karamanuka. Uvuga ngo wanesheje. DNA yo bagupira sanga uri umwana wa Kristo. Uba mu muryango wa Yuda. Yo bashamwe. Ushobora guhagarika kase, ushobora guhagarika umuvumo mu muryango wanyu. Ibyo bakoreyemo ushobora kubihagarika kuko wamenye icurico. Babigendemo kuko batabizi ariko umunsi wabimenye. Kuva ya 22 bamumpora ibiga bitanyo kubase gushika ku rungano rwa kangahe? Ngo nkahana
n'abanyanka gushaka urungano rwa kangahe kwa gatanu ngo ariko ati ngo ariko ko mpezagira yongezaho nyene ndashaka ubyumve ariko vuga ngo ariko mezagira gushika ku rungano rw'igihumbi ku banyizera. Génération gushika ku gihumbi. Ariko hari dusoma bire ntituyimenye ukayicago ko bayikubye ariko buwi akajamo kamukinjiremo. Niyo mpamvu n'umwana mvyanzo byara azokorera Imana n'ubuzukuru azokorera Imana n'ubundi azokorera Imana n'ubundi azokorera Imana. Jambo rirahagije cyane, rirahagije kubera yarabivuze yarahejeje. Nanje namenye icyo ndico nshiraho barriere ndavuga satani ni peshe ni pite. Tuhaguruke ku maguru yacu ugiye kwatura ubuzima bwawe, ugiye kubwaturira. Hari icyo wabwiwe, hari icyo wumvise, hari icyo wumvise. Uyu munsi uraza gutegeka umenye generation yawe izokurikirwa n'Imana. Yo ndagana kwibutsa nkoresheje ijambo Imana yasanze umukozi wayo Aburahamu iramubwira ngo ngiye kuguhezagira. Yari kana iramusangira amubwira ngo ahanyene uhugura igicaniro. Imubwira ijambo iramubwira kuri iki gicaniro ahanyene nzohaha urunganwe rwawe uko ruzogenda rukurikira. Wabyumvise? Wabyumvise? Ahanyene vuga ahanyene muri repentance. Ahanyene ngiye gukura amasezerano yaje. Imana iri hano. Vuga ahanyene ngiye gukura amasezerano. Ahanyene tuzi bigaza. Vuga ahanyene ni Imana ngiye gushora. Ahanyene ni Imana ngiye kunkoraho. Ahanyene ni Imana ngiye kunyugururira. Ahanyene yo ahanyene umukozi w'Imana yumvise iryo jambo. Yo ubiriza Aburahamu amaze kwagura igicaniro ahita Beteli. Imana irazana witwa Isaac nawe ashitse nawugura igicaniro ahita Beteli. Imana izana witwa Isaka nawe ashitse araba ngo sindi buhite Beteli. Yongera ko kandi kitwa ngo Beteli. Murunganwe rwawe ntiwakumviza gukana akabuze ntiwakumviza. Murunganwe kwawe hazoza urushirizaho wagejeje. Yes. Ketelebondi ya santa. Tugiye gusengera abantu. Sinira kugukoraho. Ariko uravuga uyu munsi nubise ijambo rirambaze. Harahani ngiye kwinjira. Harani mabuta ngiye kuperamo. Ngiye gukoreramo. Amabuta ya Mose ntananigwa. Amabuta ya Mose amena arasatura. Hari cyari kitambitse imbere. Uyu Mose yabiba ni pishe ni pite. Kubera wamaze kwakira amavuta y'Imana. Uyu Mose ugiye kwakira amavuta y'Imana. Amavuta y'Imana gushikaho. Amavuta y'Imana gukoreho. Yakira amavuta y'Imana. Akira 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 amavuta y'Imana. Yo! Akira amavuta y'Imana. Akira amavuta y'Imana. Ketelebondia. Hallelujah. Mana we ko niko nuvuga igisagara giye gutabagwa. Igisagara giye gutabagwa. Uburundi bugiye kumenyekana amahanga ubwo batigeze kubumenya. Hallelujah. Uburundi bugiye kumenyekana amahanga. Hallelujah. Batwise amazina hano muri iki gihugu ariko bagiye kubona na corona iri mu gihugu cy'u Burundi. Corona irica abantu hirya no hino ariko i Burundi turacaterama, turacashima Imana, turacamuvuga umwami. Abandi bukaye ariko Yesu aracakora ibi. Yesu aracaturinda. Yesu aracaturinda mu buntu bwayo.
ariko reka ndakubaze, uzi corona yatwishe muri icyo gihugu turimo, ariko uyu munsi ndatambuka nkabona abantu bahaye ishimwe, havuga ngo Mana uri Imana, Mana uri Imana. Twavishije abantu ku buryo tuzana na bya bikamyo bitwara amafi tugashyiramo abantu kugira baruhuke, kuko uruhukiro haruzuye. Haguruka abagabo basenga. Hari umugabo witwa Sean French n'umugenzi wanjye, araba ngo duhurire kuri White House tweze turagenda. Haje ibihumbi 40 dushima Imana, kandi icyo gihe twari twugaranye mu mazu. Ariko icantangajije nta muntu n'umwe yambaye mask uwo munsi, ariko bashaka kumuhagurukira mu, ariko basanga nawe yari muri guverinoma arazi icyo avuga. Ariko bapimye abantu basanga muri abo bari muri icyo gikorane nta muntu n'umwe yagwaye corona uwo munsi. Hallelujah. Imana ishobora kukurinda kubera uri mu bwiza bwayo, kubera uri mu bwiza bwayo. Ushobora kuba wararamukirije n'uwigwaye ariko ntugware kubera amavuta y'Imana cyangwa ubuntu bwayo. Nicaranye n'umuntu ijoro ryose ku ntebe, twifotoza amafoto twegeranye, mu gitondo mutwara mu bitaro mushyiraho pomponi, aramamara ngo pastor genda wipimisha, ariko sinigeze ngwara. None ndi kubera iki gayebwe? Amavuta y'Imana. Hallelujah. Amavuta y'Imana. Amavuta. Ngiye kukubwira rero ubuhanuzi, ubwumvirize mbere ko dusenga. Umviriza ubuhanuzi. Inyuma yose yasinye cyangwa y'ikimenyetso, buri munsi igihe ucobora ikimenyetso kibaye, menya ngo hariyo message ari kiratanga. Kuva corona uyu munsi kwisi, hari message y'Imana iri inyuma y'icyo kigaragaza. Imyaka 80 iheze, hari umugabo witwa John G. Lake muri Amerika, yaravuye muri South Africa, ariko Imana iramukoresha. Imana iramukoresha ibitangaza. Hari plague yari yaramaze abantu, yari iruta na COVID. Yoyo waragwara mukoze cyamfa, habura n'uhamba undi. Ariko umugabo ngo yaterura abantu bo muri church yiwe akaja kubahamba. Abajournaliste baraza nabo uyu mugabo kuko adapfa, bamutwara muri laboratoire, bamushiraho virus iyo ngwara mu kuboko, maze virus ipfira mu kuboko. Hallelujah. Murabishira kuri Google muzobisangaho, virus ipfira mu kuboko. Amavuta y'Imana. Baramubaza ngo ni gigi bitera, baraba ngo Kristo muri jewe akomeye kurusha ingwara mwe mwiza. Achazana revival ahantu hitwa Azusa Street. N'uyu munsi naragiye ndahashika, iri Imana nyambika amavuta yari mu bakozi bawo. Do it with me again Lord. Bikore naje kandi bikore naje, nibara bikoresheje uriya nashaka kubinkoresha. Ndashaka umuntu ari muzi bawo naje ndashaka gukorera Imana. Bawo naje ndashaka gukorera Imana. Narahagaze ndavuga ngo Mana bikore, Mana bikore. Mwicuga y'amaso numva umuntu aranteruye, ndavye inyuma ndaba umuzungu namba wanteruye, araba ngo I didn't touch you, usinawukozeho. Ndamenya ngo ni mwe muyera amahagurukije. Mitambwira umuhungu twajanye, ndabwira Samuel get ready, bisigura ngo nitegura umurimo w'Imana ugiye gutangura. Imana yakoze ku bantu, nabonye abazungu bakumbagara mu makaburimbo, abandi buzuzwa. Menya ngo ya mavuta ari karamanuka, uyu mutini wa Israel amavuta turayakira. Yes. Mwizina Yesu, akira mutanyara mwizina Yesu. Ejo sinza uzabugeze, ejo sinzi igihe uzaburimo, ejo sinzi uburyo ukokorera, ari gukorera Imana mu bushobozi. Ukorera Imana, bamenye Imana, bamenye ngo no mu Burundi hari 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 Imana. Irahari ketala baba shetelebo. Hallelujah, 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 hallelujah. Nakundiyo numvise naye ngizi mu ishongero, ari Imana ikirakora, Imana ikirakora. Vuga ngo biriko biratogota, ibyanje biriko biratogota. Tegura isahani yo kwakira, ndabyumva biriko biratogota, ndabyumva biriko biratogota. Iyo ngwara yakuboshigiye kukurekura, ndabyumva biriko biratogota, biriko biratogota. Tegura iyo sahani yawe, wakira Imana kugaburire, wakira Imana gushirireko, wakira Imana gusuke kwa mavuta. Tegura isahani yawe, tegura isahani yawe.
tunganya umutima wawe baba mana nakira mana nake kwakira shetetele bosi fata ku mutwe wawe fata ku mutwe wawe uvuga ngo amateka yanjye agiye guhindukira umunsi yo ibyana marira bigiye guhinduka umunezero yo nije mu mavuta ya Mose nije mu mavuta ya Mose amavuta yo gusenya amavuta yo kugurura amavuta yo gucinzira atarizira hari zira zari zaruga ku buzima bwawe ariko Mose ashize kuri ayo mazi acinzira abayisirayeli baratabagwa Imana irashaka umuntu igiye gutoresha atabagwa amavuta y'Imana amavuta y'Imana amavuta y'Imana amavuta y'Imana amavuta y'Imana amavuta reka Imana igukoreho ikure gusa amavuta y'Imana amavuta y'Imana amavuta y'Imana amavuta y'Imana amavuta y'Imana koreho kora kuba mwami kora kuba mwami amavuta y'Imana amavuta y'Imana amavuta y'Imana amavuta y'Imana amavuta y'Imana niko ndumva umuntu aribwa fata kunda yawe fata kunda yawe uri kuraribwa uri hano fata kunda yawe amavuta y'Imana agiye kukubohora agiye kuzana icyo gitangaza amavuta y'Imana amavuta ndumva imisore n'inkumi bagiye guhaguruka mu bushobozi bagiye guhaguruka mu bushobozi wamama muri bushobozi amavuta no ibicaniro bijya kuguruka no ibicaniro amavuta kora kubana mwami amavuta wa mama we wambaye amarori no bimanikira gwamaga nk'umusenzi imanikira gwamaga nk'umusenzi ari ma message bariye kuzaguha fata kunda yawe amavuta ni yes akugura imiryango niko bana abasenzi bariye guhaguruza niko ibicaniro bigiye kubyuka ibicaniro bigiye kubyuka amavuta ya Mose amavuta ari kuri Yosuwa amavuta merekeza nduva amavuta muri iki gice nduva amavuta hano hantu kora kubana baho mwami amavuta y'Imana amavuta nusamare amavuta ku maguru yawe haguruka ku maguru yawe niwicare amavuta mwami Yesu tekala babasi amavuta y'Imana Imana yakurinze mu bushobozi bwawe Imana yakurinze mu bushobozi bwawe amavuta y'Imana yakurinze ayiki kurinze cyane rwose amavuta ndumva hano muri iki gice hari umwana w'umukobwa mu bushobozi amavuta Yesu amavuta akira ubushobozi bw'Imana akira imbaraga z'Imana ubushobozi bw'Imana umuriro amavuta amanuke amavuta bukoreshe ibikomeye fata ukuboko kwanje amavuta y'Imana ndarekura amavuta mwami ndarekura amavuta mwami
ndarekura amavuta mwami, haleluya, ndarekura amavuta mwami, ubushobozi ndabona agahinda mu mutima wawe, ndabona amarira menshi, hari ikimariye mu imbaraga z'Imana z'ubukirizi, imbaraga z'Imana z'ubukoroni, imbaraga z'Imana z'ubutabazi, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, bakira amavuta y'Imana, bakira amavuta y'Imana, ubushobozi, akira amavuta y'Imana, akira ubushobozi bw'Imana, amavuta y'Imana, akira Imana, ubushobozi, akuriza amasezerano, akira ubushobozi bw'Imana buriko buragendagenda, ubushobozi bw'amavuta buriko burabohora, amavuta dukoresha, ariko arakora ku bantu, amavuta dukoresha ariko arakora ku bantu, amavuta take amavuta, ubushobozi bw'abadayimoni, ubushobozi bw'abakoreramo bunetraliza abazimu bari muri we, bunetraliza abadayimoni, bunetraliza abazimu, ndabategeka imbaraga z'Imana ajya kukwijiza, n'izina rya Yesu, amavuta